Ngo bari urukundo vy'ukuri. Silvia n'umuyabaga w'imyaka 18. Haraciye igihe kitari gito afise ubugenzi bukomeye na Yoronimo. Naho bakundana cane, hari ikintu kimwe badahurizako. Yoronimo ashaka ko bakora imibonano mpuzabitsina, nawe Silvia agashira imbere kwihangana. Yoronimo ntayengeshanya kumugobera. Silvia afise ubwoba ko Yoronimo azohava muheba, akigira mu bandi bakobwa kubera yamwankiye ko bakora imibonano mpuzabitsina. Ubu yadidaniwe. Yabuze ico afata n'ico areka. Mwumva yarakwiye kugira ayo madidani? Reka tubirabire hamwe. Ikintu ca mbere Yoronimo na Silvia bategerezwa kumenya nuko ubugenzi bw'ukuri bishingiye ku kubahana no kubahirizanya mu ngingo umwe wese afata. Igihe Silvia abwira Yoronimo ko adashaka ko bakora imibonano mpuzabitsina, Yoronimo ntiyarakwiye kumuhatira guhindura iyo ngingo, kuko urukundo rw'ukuri rurangwa no kwemera no kwakira ingingo n'imico y'uwo mukundanye. Ica kabiri, mu rukundo rwiza abakundanye bategerezwa kumvikana bakamenya ko umwe wese afise agaciro kamubereye. Kuba Yoronimo yaraguriye telefone igezweho Silvia ntibisigura ko aca mukoresha ibyo ashatse byose. Na Silvia ategerezwa kumenya ko afise uburenganzira bwo guserura uko abona ibintu atabwoba nk'uko na Yoronimo abikora. Ubwa gatatu, urukundo rwiza n'urushira imbere umutekano w'uwundi. Igihe Yoronimo avuze ngo utemeye ko tubigira ndaguheba, ubwo si urukundo. Nyabuna Yoronimo yarakwiye gutahura ko guhatira Silvia gukora imibonano mpuzabitsina nawe atabishaka bishobora kumugirira ingaruka mbi. Ahubwo Yoronimo akwiye gushigikira umukunzi wiwe akamutera intege mu ngingo zimuteza imbere. Ubwa kane, mu rukundo rwiza hategerezwa kubamwo kwizerana hagati y'abakundanye. Igihe naho Yoronimo abwira Silvia ati abandi barabikora kugira bagaragarize urukundo abagenzi babo, kuko iyo utabikora ivyo binyereka ko umpenda. Ivyo vyerekana ko Yoronimo atizeye umukunzi wiwe. Urukundo rw'ukuri si uguta umwanya wiyumvira amakosa y'uwo mukundanye, ni ugutahura nyabuna ko ingingo afashe zidashingiye ku kinyoma ico ari cyo cose. Naho vyagenze uko, Yoronimo we yagumye amugobera. Iyo nyifato ya Yoronimo woyisigura gute? Wumva Silvia yari gukora iki muri ico gihe?